Rero nibaze na kino cyumviro cuko tworaba uburyo tumuhereza ikintu kiboneka cha kindi vraiment azoguma yibuka n'ikindi gihe azoguma abona yuko afise abafanzi. Rero ni byinshi yakoze kugira uyu mubona urinde ukunda n'ibindi biri nyuma arabandanya bibona. Naje atamufana numwe mfise mwe bibiri. Nakoze film atamuntu numwe nagishije inama. None rawo mukoza amakosa ngo muramfana. None jikiri ndabasezerana ni kimwe. Izi filme sinzigera ndazireka nkiri muzima. Amakofi mingi sana. Ushimira umupfakazi na nsoro. Hari ibanga abantu batazireka umupfakazi na nsoro. Reka ndarivuga. Ibintu bya Fanny ni nk'ivyo wanje. Ariko buke bizoza kuko naho kera ntari ndabiri mu vya filme nibaze uko ni bake bigeze bagira abafana b'urukundo nk'aba dufise twebwe. Rero nico gituma ntabwo badufise tubafise kandi natwe kumwe n'Imana twizera neza ko tutazoba maramaza tuzokora ivyo dushoboye mwagwa rukundo nyene ego je nuko ndabakunda nuko kw'Imana ndabakunda cyane odera dezo haje ho inamubwira ivyo bintu amacara ambwira ngo oh man nturatangura maze kumbwira ko ntaratangura ico gihe numva umenga ranci intege mugamu nyuma yaranyeretse ko ibi bintu batabikora nabandi reka ndabivuge kuko hari abantu benshi bakunda kudusaba kuza muri film numva shaka gukina filme numva ndabikunda icyambere so gukina icyambere no kubanza kumenya ivyo uri kurakina cyo gituma kenshi abantu benshi barazakaja muri filme akapuzwa muri filme kandi agaca yumva yakinye filme sibijya filme hariho ukuntu tegezwa gukina hariho amashure yavyo nico gituma twirirwa mu maformation n'abafani hirya no hino mwamwabonye postinga tugari mu maformation nugira ngo turonke ubumenyi bwo gushobora gukora ivyo bintu basi nibura twebwe tuze tugira ikintu dukoze abandi baze buhirireko. Donc c'était ça hari 2014 kuva ico gihe nyene naciye ntangura kuja muri ivyo bintu byo kwiga ese no bikora gute no kwiga iki kugira ngo ibintu ndabimenye. Et puis hariho film wambwiye yitwa High Risk ariko ndavuga project zo zirahari pe project zirahari noneho project zihari sinshaka ko zize zisa nkinzi muri ko murabona twifuza ko zize zifise ikindi irindi sura je nkunda kuvuga ngo nkibona abo muntu afise amaboko abiri n'umutwe umwe n'amaguru abiri akoze ikintu mba numva nanje hariho uburyo bwose bwo kugishobora nubwo byo ntwari gihe kinini basi nkagira basi na entier y'ivyo bintu vyiwe cyo gituma rero twe dukeneye gukora ibintu biri kuri standard nini naco gituma nka sefa arabizi jewe umwanya wo kubandikira mba nibereye mu matutorial niko ndarabe se hagizwe ki mwabonye ama profile yiyo n'ibikoresho bitanabaho by'ibisazi nibyo twibera mu twe tuguma twi dreaming ibintu bitabaho mugabo injoro bizobaho nico gituma rero izini hari high risk hari criminal hari les fils d'Adam hari nyinshi cyane so iyi rero irakurindiriye Imana iduhamagara uzoyibona ubaye utanayikinye ngo on sait pas urashobora no kwikinamo hama hari umuntu yavuze ko ngo ashima kuba ibintu tubikora first of all ndabashimira ibintu muvuga ngo dushaka kubabona amaso ko yani ubundi nitwe twovyatse kubera nuko gusa tutashobora kubaronka nayo ubundi nimwe tubikorera ibi bintu burya tuyishize ko mwebwe mudahari twoca tubiheba ntiho kwirigura ko episode ya kabiri nico gituma rero ahubwo mwumve neza ko natwe kiba riba riteka ryo kugira ngo tubabone naco gituma tubihigira umwanya nejo ni mwadukenera mukavuga muti twifuza kubabona ntimutegerezwa warashaka no kuba muri benshi barabaza ndindanga wo buri muri ville twobonana sawa gusa surprise je ndazitinya surprise ndazitinya ko kenshi nkunda kuba mfise program birasaba kunteguza nkamenye umwanya nkaca mfata ibintu nkavyo organiza kugira ngo bikunda ariko nubwo bitazokunda mwumve neza yuko tububaha turabubaha kabisa hama kuba twabishize mu gasobanuye rero hari abantu bavuze ngo ari umuntu umwe twigeze kubonana ni no muri legend ya kinya amafilme kera hano mu Burundi tukibonana yambwiye ngo ushango ngo uri wakoze ikintu ciza ngo nuko gusuda kundi gihugu ngo kubera iki wayishize mu Kinyarwanda none umuhunzungu wo muri Amerika numubwiri Burundi mu Kirundi azobwumva birasaba ko umubwira Burundi mu Congereza nkakubwira nti hello how are you I'm from Burundi ariko niza nkakubwira ngo ni gute ngo mvuze Kirundi renda kundi gihugu ngo ni gute mvi Burundi ntanzigera nyumva cyo gituma n'abanyarwanda kugira ngo tubumvishe ko igihugu cy'u Burundi kirenze tubishiramwa bya bindi bakunda noneho tukabakura mu Rwanda tubazana iwacu rero uwo abantu babitahuye nabi je ahubwo nije nakoze ikintu kiri patriotique
kuruta kuvuga ngo tuvuge ikirundi gusa. Cyo gituma turakunda no gushiramo icongereza nk'abazoraba ino episode ya yejo y'umupfakazi. Mwiteguriye kuzobona icongereza ariko gifise sous-titrage y'ikirundi. Kubera iki? Suki ikirundi tutakizi. Hari abandi bantu dushaka ko ibintu babimenya batumva ikirundi. Rero sukugira gusa twinjoyinga akasobanura ariko harimo na politike yo kuzana abantu mu gihugu iwacu. Hanyuma okay, namwe mwashimye kandi natwe turashima cyane. Sinubwa mbere witwa Mari, sometimes turavugana, turamaze no guhura ngira ngo ubu tuza twarabaye inshuti, nubwo je bari inshuti zo kumunwa je ntakunda kuboneka ariko munyihanganire nuko nyene. So ngo ushimira umupfakazi na Nsoro. Hari ibanga abantu batazire ku mupfakazi na Nsoro, reka ndarivuga. Nsoro n'umupfakazi ni project twicaye ku ntebe umunsi umwe, twiyumvira project zibiri zizotangurira rimwe kandi zikagenda zibangabanganye. Twari kumwe na Fanny, umupfakazi ku ruhande, Nsoro ngaha, kugira ngo abantu bose noneho utari karakunda action nubundi adusange muri drama, nubundi adusange muri action, kugira ngo abantu bagende bakunda ibintu babibonere hamwe byose. Cyo gituma rero izi project zisa nkaho zivukana, nkunda kuzita ngo ni project frère et sœur, ziri kumwe. Naco gituma ibintu bya Fanny ni nk'ivy'iwanje na Fanny ibintu by'iwanje bya Nsoro abi supportinga nk'ivyiwe. Hari umuntu last time twigeze aje mwadutumye ko oya ntimwatumye ko jewe jewe naje kuvumba. Ndashimiye kubona uwo mutima w'urukundo, nukuri ni ibintu by'igitangazo cyane, kubera ko nkuko mu gitabo ceranda Bibiliya bivuga ati mu minsi ya nyuma hazoba kwikunda kudakunda abandi, ariko by'ukuri mwebwe umutima wanyu w'urukundo ni ikintu kiduha natwe gukunda ibyo dukora, kubakunda. Nukuri turabashimira cyane ukuntu mudukunda, ukuntu mudushigikira. Umufrere hariya nawe yamye avuga ati kubera tudashikana n'ibihumbi 50 ku munsi. Urumva nyine yuko ari ikintu kibabaje. Jerigiye muransoma muri groupe nyine ukuntu mwashushe nyine nkavuga ati mana yaje nkabura n'icyo ndabivugako, ariko buke bizoza kuko naho kera ntari ndabiri mu ivya filme, nibaze uko ni bake bigeze bagira abafana b'urukundo nk'aba dufise twebwe. Rero nico gituma ntabwo badufise tubafise, kandi natwe kumwe n'Imana turizera neza ko tutazoba maramaza, tuzokora ivyo dushoboye mwagwa rukundo nyene. Ego jewe nta byinshi navuga uretse kuvuga ko nuko ndabakunda nuko kw'Imana ndabakunda cyane odera dezo haje cyane, ndabakunda cyane nyene. Imana ibayezagire khashaye nkuko yavuze, nta babura abansi, ariko n'abansi bacu turabakunda kuko nabo baradukorera promotion, kuko turafise uburinzi bw'Imana, nta kibibo dukorera ngo bashobore Imana itabemereye yuko bagikora. Kandi naho yobemerera yuko bagikora, mu nyuma iba izi ishimwe ryayo yabitse, nkuko yaretse Lazaro akageragezwa na Satani, ariko mu nyuma bikaba ishimwe rikomeye cyane, n'ubu tukaba tukimwigira ko byinshi. Rero cyabazi sindabatinya mugabo sha bamaramare bamaramare bikubitagaje, kubera ko si ikintu cyiza, kubera n'Imana yatubwiye ati naho twomera gute tutafise urukundo nta hantu namwe twaba turiko turaja. Nukuri mwubahwe, bane bayitagire. Amatara nibazi bashaka uko nabivuze icyumba cyo cyumvira gutya bakati wa mukunzi wacu kubona yarebye umwanya wiwe yaje kubaza niwe ariko arakora shakaza ziba tunashikanye tubane hamwe twabatoza gutya. Nico gituma twagerageje kurondera akantu gashobora kuzobandanya kamwibutsa yuko tubaho, yuko no munsi wigeze kubaho, and kazoba ariko kajyo keza ko kukabona, naza ko atakaramenya nakajyo keza kukabona. Umwanya rero wageze, kora igikorwa rero cy'umunsi. None twitengurira ko ari nyuma ayo Denis. Amashi twese abasigaye menshi.
reka rindira guma hiyo kwanza. Guma hiyo kwanza. Safi. Biraryoshe. Libert ngore. Saha rera. Wow. Cyane. Amajambo turabona hariya hejuru handitseko avyisomere. Sorry the hero fans. We love you, we support you. Kabisa. Hanyuma hasi. Real boy films forever. Kabisa. Akajambo gatoyi kuri ino foto Libert. Je nta foto mbona. No foto won? Nah. Numwe. Iyi si foto. This is love. This is love. Nurukundo. Vraiment ntimwibaze ngo mwampaye ifoto, nta foto mumpaye. Koza kan nshobora kuronka amafoto menshi ariko iyiyo. Ndabona nzoyipfa n'abantu. Murakoze cyane. This I will never forget. Sinzigera ndavyibagira ibi bintu. Murakoze cyane. Amashi menshi. Nari nakubwiye ngo icyo tumuzaniye akaganuke tumuzaniye ni urukundo. Aka niko kaganuke rero twamuzaniye ku rukundo twakubari. Ni jambo ryaguma rigaruka cyane turagukunda to. Urabona nawe yanabibonye yakubwiye je simori foto je nari nabonye foto ariko yariho n'amapenzi y'abafana biwe. Se aje rero nk'ubu nzorirejo. Jifanyishe wasi. Actually Benny sinshobora kubyigirisha. Benny, this is the first time. Niryambere sinari nzi yuko neza hano bashobora kuronka abantu bakunda bijya bintu ndabanganye. Kuri kw'Imana. Murabasazi nkanje. Nibwebwe babiri tubona yuko mwihaye n'igikorwa cyo kukwiruhisha ariko kubw'urukundo mukunda Libert. Shaka kubabaza ibibazo ati mbega byagenze gute mwavyumvire gute? No kuvuga iki cyumviro no kuvuga tukimara kwiyumvira kuzogira umubonano twariyumvire tuti ni vyiza yuko iyo rencontre tugize irashobora kuzoba ari yanyuma nta ubizi muga ni vyiza yuko uwo munsi azoguma wibuka kabisa. Rero tuzanye nk'ibintu byo gufungura tukazana mandarine tukazana imicungwe tukazana imihwi turashobora kuyifungurira hano hama igahera hama dutashe bikaba biraheze. But iki ateka twivire ku kintu kimwe kidapfa ca kindi n'inyuma y'imyaka ingana n'inyuma y'igihe tutazi ngene kingana azoguma yibuka ati burya ndafise abafana banyumvirako turamwiyumvirako cyane. Nico gituma ahanini mu bantu tugiye turashimira reka mfate n'akanya nsubire nshimire ujya mu cameraman wa Libert Films bita The Black Box canke Safe ari mu bantu novuga ko iki gikorwa kugira gikunde yarabigizemo uruhara runini cyane kubera ko iyo nababwiye kare nkivuga ko hariho groupe twakaye turi babiri twayigumyemo turi babiri birangira idapashije turanse umuntu umwe dushiramo ariko wewe kubera ko asanzwe ari hafi yiwe yaragerageje kubishiramwo ingufu nyinshi gushika kuri uno mwanya bishoboye gukunda novuga tutabimashimira cyane. Rero nibaze na kino cyumviro cyuko tworaba uburyo tumuhereza ikintu kiboneka cha kindi vraiment azoguma yibuka n'ikindi gihe azoguma abona yuko afise abafanzi. Rero nivyinshi yakoze kugira uyu mubona rurinda ukunda n'ibindi biri nyuma arabandanya bibona novuga ni muri make cari ico kugira ngo tumusigire ikintu adashobora kuzokwibagira iki cha kintu kidahera cha kintu naho vyogenda gute ashobora kuvuga ati harabaye abafana kabisa. Amashi menshi urihangana no musuza kuruha ku bwa Libert wangu none bihereye ngaha canke bizoguma bibandanye no mu bundi buryo? Benisho iki twakugiye ni nk'ikimenyetso cyo kumwereka ko tumukunda, cyo kumwigaragaza, cyo kumwereka kumugaragara. Ubundi umuntu ashaka kumubwira ngo ndagukunda nkakugenda bikubwiye ngaha nkakuye ati ndamukunda Libert ariko bigaherera aho nyene ariko iki ni ikimenyetso kandi bibaye ngombwa mbo turashobora kubona ko aka ni nk'intango kabisa twebwe mu bitekerezo byacu nkuko
tubakunda turifuza gukora ikindi kintu gisumba ibi amashimeshi iyi ni nk'intango kandi sinzi umuntu yaciye umugani aravuga ngo bene ndawihoreye yabivuge umva umuntu yaciye umugani mu Kiswahili ngo kuku inakula sawa na mdomo wake nimba dukoze ibi twebwe ku ruhande rw'iwacu n'akantu gato wenda Libert arashaka kubona ngo ni ikintu nyene do special twa tumukoreye kubw'urukundo ariko urukundo tumufiseho ntabwo ari ibi amashimeshi ndabasabye twifuza ko twokora ibisumba ibi kabisa Libert wibaza yuko ni giki yemereye abafana biwe bakwigaragaje bakubwira ati iyi ni symbol turakwigaragaje no munsi uno munsi nka soro ni giki ashikirije abafana biwe kugira ngo ntuzubace intege kugira ngo magome bafise bya byizere by'imisi yose bazokoma babona wa muntu wabo ashininga aja kuri za step nziza Beni iki siniri Rwanda telecharge sintelecharge si ibintu ndakwiyumvira cyane naje atamufana numwe mfise mwibi bintu nakoze film atamuntu numwe nagishije inama none rawo mukoza amakosa ngo muramfana none jikiri ndabasezerana ni kimwe izi filme sinzigera ndazireka nkiri muzima amakofi mingi sana nta nikindi waruki ofisi guma gushikiriza ariko ni mwibagiye ariko hari ikindi bazanye muduga bareta gari bareta muduga mawuzanye funguro fungura gari wabangoye nta gitoro gihari ariko tuvyizere yuko turifuza yuko umuntu wacu nawe nyine agira umuduga ko amalift ya Fanny yamugejeje ahantu Imana izobikora dada yako namchokesha sana ndugu yangu nembe ni bakubwiye ko nankari lift mimingi Libert funa upate kagari kwa we sister unapatia lift sura mfakazi chivugo sasa kwanza bebe muri mutia wapi bebe mu msidehebe ariko Libert lift jambo ningenda kufita ari ndikadu ngenda ndaguhe like si kado yo mu bikogwa canke iboneka ni kado y'amajambo n'umuntu yantumye kandi umuntu je nubaha cyane Imana yanjigira kabiri yo kuri nosi papa wanje sure agufana gose wow big gift bya vrai yaragenda bikubwiye bya vrai yaranse kuri commentaire ikiganiro se dukorana ndika commentaire ibi bintu biriko biraruta ibyo nashaka Fama uti merci beaucoup uti rero gahunda hari uzokamubona turenga aho doniye nageze sinzi ko no hashika ariko mbaye ndahashitse n'ubundi sinoba ndanyugwa kabisa guess nabwira yuko bitari kuri Libert gusa no kuri Fanny we vyama biba Fanny bigwaye uko unasikia karoho kabaridi sio siku yako ni siku yangu ya wapi sio mfakazi abana oya no novuga n'umunsi wanje kubera ko namba hariho umufana wa mbere Libert afise it's me nawe narabizi umufana wa mbere nimba narabizi uko ari jewe ndamufana cyane rero iterambere rya Libert mbona ko ari iterambere ryanje kabisa kandi rero ndatangaye kubona Libert umuse amasantima Guys, yakoze step njya kabiri gatanu indwi turaza kuvugana na Libert turaza guturondera umwanya uri special kugira ngo tumbaze ibibazo bimwe nyene byo muri step njya kabiri gatanu indwi hama tuze kumbaza na Fanny ku ruhande rwe ko ari ibintu byinshi cyane je nagendo nka bivaye muri abafana biwe ari bibazo bagiye baramubaza twifuza kumenya kumbere nitwara kumenya ariko kubwo ibishobisho yarasanzwe afise hari nibigoye vraiment kwizibira yatubwiye ko afise aka voyage mbego bibaza ko step njye sije susigara inyuma turaza kubimenya bashe ndabasabye twese tuvuza amashisi byo ndabibasabye si tugira bye twese rero bye bye